Ndamenyesha yuko ibikorwa nyezina by'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD rirangiye. Twagomba tubabwire yuko bimwe mu vyemejwe nk'uko bizabushikirizwa mu itangazo risozera inama, nuko umugambwe CNDD wegiye kwemeza yuko nyinishobora mukuru w'igihugu asanzwe ari mu Burundi ari bazoserukira umugambwe CNDD mu matora yimirije y'2027. Ku munsi w'Imana iginikizo rya 2026 ndamukiza umwaka wa 2026. Uyu munsi niho habaye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD igihe iryo koraniro kaminuza ryari rifise intumbero yo gutanga umukandida azorihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza mu mwaka wa 2027. Muri iryo koraniro kaminuza umugumyabanga Evariste Ndayishimiye akongera kandi akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yongeye kwizerwa kandi kugira ngo azohagararire uwo mugambwe CNDD mu matora azo mu mwaka wa 2027. Iri koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD ryabereye mu ntara ya Gitega ahasanzwe hari umugwa mukuru kandi wa politike w'igihugu cy'u Burundi. Muri iri koraniro kaminuza kandi hari hatumiwemo abantu benshi, ariko cyane rikaba gitabiriwe n'abagumyabanga batandukanye bava no mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Ku vy'ukuri nubwo Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yama avuga kenshi kandi akabivugira ku mugaragaro yuko umugambwe CNDD hariho ibintu bimwe byinshi vyawunaniye, kandi akama yamavuga yuko mu mugambwe CNDD harimo ibihemu. Gusa nubwo bimeze gutya, iri koraniro kaminuza imbere yuko ritanguranye zina ryatanguye gereka ico ryamariye abarundi mu myaka 6 iheze ubutegetsi bwa CNDD buri ku butegetsi. Gusa tukiri ngaha, iri koraniro kaminuza ivyavugiwemwo baranguye mu myaka 6 iheze nuko batigeze bavugana na gato ku bintu byose vyabananiye. Aha twovuga nk'igitoro cabuze imyaka itari mike, tukavuga kandi amafaranga yataye agaciro, isukari mu kuboneka isigara umuzi wibuye. Aha tukavuga kandi ibiciro vy'ibintu mu Burundi vyiyongereye ku rugero rudasanzwe, abantu benshi baburirwa irengero banyuruzwa buri munsi. Gusa reka ntitwibagire icyatuzinduye, reka twirabire uko ikoraniro kaminuza ryagenze, kubera ko uyu munsi si inkuru yatuzinduye iyo kuvuga ibitagenze neza mu myaka 6 ubutegetsi bwa CNDD bwamaze ku butegetsi. Bamaze kuvuga rero ivyo umugambwe CNDD waranguye mu myaka 6 wari umaze ku butegetsi, mu nyuma yaho baciye baja mu mwiherero, ari naho igihe bavuye mu mwiherero umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD ari we Reveriyano Ndikuriyo yaciye afata kanya abwira abagumyabanga umukandida yizewe wo guserukira umugambwe CNDD mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza wa 2027. Reveriyano Ndikuriyo bavuye mu mwiherero mu majambo yiwe yahise aterura ngo bamenyesha yuko ibikorwa nyezina by'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD rirangiye. Twagomba tubabwire yuko bimwe mu vyemejwe nk'uko bizabushikirizwa mu itangazo risozera inama, nuko umugambwe CNDD wegiye kwemeza yuko nyinishobora mukuru w'igihugu asanzwe ari mu Burundi ari bazoserukira umugambwe CNDD mu matora yimirije y'2027. Umugumyabanga rero Evariste Ndayishimiye asanzwe anarongoye inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD niwe yizewe kugira ngo azoserukire ubwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Evariste Ndayishimiye akimara gutogwa yizewe n'abagumyabanga, icyo yahise akora yahise abanza kurahirira amabanga atorewe yo kugira ngo azoserukire uwo mugambwe mu matora. Jewe Evariste Ndayishimiye natowe n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe y'abaserukira abanyagihugu mu mugambwe CNDD ku igenekerezo rya 2026 ndamukiza 2026 ngo ndawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2027. Ndarahiye imbere y'Imana mushobora vyose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu, kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe n'igihugu. Vyongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe
no kugendera akarangamutima k'umugambwe. Uyu Evariste Ndayishimiye nk'umukandida yizewe n'umugambwe CNDD kugira ngo azowuserukire, mu ijambo ryiwe ariko aravuga yavuze yuko intwari ibereye ari yagiye kwishimikiza kugira ngo izomubera inkoni yo kurongora abarundi mu gihe atamurundi nunga ashaka ko azorenganwa. Muri iri koraniro kaminuza nk'uko amakuru yagiye atangazwa, havuzwe ko abagumyabanga 1234 nibo bitavye iri koraniro, mu gihe hari tegekanijwe ko riza kwitabwa n'abagumyabanga 1247. Muri iri koraniro kaminuza kandi hari hatumiwe abo mu bihugu bitandukanye, aha twovugamwo nk'abavuye muri Tanzania, Chad, Afrika y'Epfo, Uganda, Nigeria, ariko kandi hakaba hari hatumiwe n'abasanzwe baserukira amashirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha igihugu cy'u Burundi mu iterambere. Muri iri koraniro kaminuza bivugwa yuko hari hatumiwemwo n'imigambwe itandukanye, aha twovugamwo nka Iprona, Frodebu, APDR, FNL, PRP, Ladebu, eka kandi bakaba batibagiye n'umugambwe Sangwe hamwe na PADL. Gusa umwihwezo wavuye mu bijanye n'ikoraniro kaminuza ukimara gusohoka, abantu benshi batangaye cyane, na cyane abakurikiranira hafi ibijanye na politike y'igihugu cy'u Burundi. Batangaye cyane kubera ko mu ijambo ryatanguriye iri koraniro kaminuza hari ku munsi w'ejo igenekerezo ya 25 z'uku kwezi nyene turimwo kwa kane mu 2026, Evariste Ndayishimiye ari imbere y'abari bagize iryo koraniro kaminuza. Mu ijambo ryiwe yumvikanye avuga ko ibyo kuba abategetsi bagira ikiringo runaka cyo gutwara hanyuma bagategura amatora, ivyo bintu ari byo bituma igihugu kidindira mu iterambere hanyuma kikagura kugira imigambi hamye. Ariko kandi usivye n'ivyo hari n'ikindi yavuze yuko mu matora atampamvu yo gukoresha amafaranga menshi, na cyane yuko amatora y'2027 abajejwe kuyategura ari yose ni mu Burundi, ivuga yuko izokoresha amafaranga angana n'imiliyaridi 80. Aha Evariste Ndayishimiye yabwiye abenegihugu bariko baramwumviriza yuko aya mafaranga ari menshi, atampamvu yuko boyakoresha mu vyerekeye amatora, ngo bishobotse amatora boyihorera hanyuma ivy'ibiringo navyo ntibirabwe. Ariko kandi ngo binashitse amatora akaba naho ngo bosaba abavyeyi bazanye ibikwembe akaba ari byo bakoresha mu kugira ngo bakore twatuzu tw'ibwiherero kugira ngo umuntu ashobore gutora. Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe ati ariko reho ico giravuge muze kugisigara muracinovo gusa gutora rimwe tudatoye kabiri ni miliyaridi zirenga 80. Casanga izo miliyaridi 80 tuze tuyumvira gato hariho ibintu bwokora tugasanga amahera ni makeyi cyane. Nitwiyumvire amatora yodutwara amahera angahe ku mutumba iwacu turazinanye twese. Hari hahandi nabonye mu gutora kajya kazu k'amatora kamwe muza kwinyegezamo ni base bayishira hajya ku kibuga akashiramwo akagenda agashira muri envelope agacaza agashira mu isanduku. Mugatwebwe ngo niturondera ikintu kizimvye tuza tubiyumvira ibintu bidatwara amahera menshi. Mbega dushinze ibiti hoho basi 4 tugaca tugira igikwemu, abamama ntibafise ibikwemu, tugagira igikwemu tugapfuka. Bajeje gutora ntaca gitaha ni igikwemu ciwe. Aha rero niho abantu benshi babandanje bibaza bati none ku vy'ukuri umugambwe CNDD woba ufise intumbero yihe? Ese umugambwe CNDD woba ufise intumbero yo kuba igomba gukuraho ibiringo burundu, canke woba ufise umugambi wo gukoresha amafaranga make kugira ngo amatora adatwara amafaranga menshi? Ariko kandi abandi barundi bakibaza ngo mbega hoho ayo mafaranga aretse gukora mu matora ku vy'ukuri Uburundi canke abategetsi bazoyakoresha imigambi y'iterambere mu Burundi? Ku vy'ukuri hari ngo n'abagumyabanga bamwe batishimiye itogwa ry'uyu mukuru w'igihugu ngo kugira ngo azoserukire uyu mugambwe CNDD mu matora y'umwaka wa 2027. Ariko ngo cyane mu barongoye inzego za gisirikare ngo hari benshi batavyishimiye. Gusa nubwo bimeze gutya uko niko vyagenze, Evariste Ndayishimiye nk'umunyamabanga w'umugambwe CNDD niwe yatowe kugira ngo azowuserukire mu matora y'umwaka wa 2027 ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uko bigenda kose igihugu gikenera iterambere kandi gikenera abene gihugu bagishigikiye. Abarundi baridoze bavuga yuko ivyo President Evariste Ndayishimiye yavuze batavyishimiye, kandi bagerekana yuko uko ari guca amarenga. Biboneka neza yuko umugambwe CNDD ufise intumbero yo kuzokuraho amatora burundu canke naho ugakuraho ivyerekeye ibiringo, na cyane ko abarongoye imigambwe batavuga rumwe
rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega ngo bagerageje kugira ngo begere umugambwe CNDD hanyuma bavugane ku bitagenda neza mu vyerekeye amatora, ariko umugambwe CNDD ngo urabarahira. Ibi rero ngo akaba ari navyo vyatumye imigambwe myinshi mu gihugu cy'u Burundi itazitabira amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'2027. Aba barongoye imigambwe bakavuga yuko impamvu batazoja mu matora y'umwaka w'2027 ngo ari kubera yuko umugambwe CNDD wanse ko baja hamwe kugira ngo barabire hamwe utunenge twagiye tuba mu yandi matora batwigeko ku buryo bw'uko yandi matora azoza mu mwaka w'2027 azoba amatora meza. Ariko ngo inyuma yuko umugambwe CNDD wanse ko bashira hamwe ngo bumvikane, nabo bahisemwo kudazitabira ayo matora ngo kubera ko nta mpamvu yo kuja mu matora kandi basanzwe bazi neza ubuzotsinda ayo matora. Abarundi bamwe bati Evariste Ndayishimiye turavye uko yatwaye igihugu muri iyi myaka 6 iheze, nta mpamvu yari ihari ngo yo gusubira kumwizera kugira ngo azoserukire umugambwe mu mwaka wa 2027. Ababirabira hafi bavuga bati hako bari kwemera ko Evariste Ndayishimiye ari wazosubira guserukira Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu ngo bari gutuma vyibuze bemera ko Jerovendira ko buca ari we aba umukandida wo kugira ngo azitoze mu mwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Gusa ntubabare kubera ko jewe nawe dushobora kuba taco twobikorako. Wewe uravyumva gute? Shira icyumviro cyawe muri commentaire nzogisoma kandi ndagiha agaciro. Je twari kumwe ni Abel Wiringiyimana nk'ibisanzwe. Iyi ni Mahango TV. Niba ibiganiro nkushikiriza byakuryoheye kora subscribe kugira ngo ntuzocikwe n'ikindi kiganiro nzoshirako. Imana iguha umugisha.